Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu mwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigazwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagaruka cyane cyane kuba biriko biravugwa mu bisata bitandukanye harimo igisata ca politike, ubutungane, umutekano n'ibindi bisata bitandukanye. Ngiyi leta ya Nestor Ntahontuye kitangwe nabi, aka nakabazo kibazwa na benshi mu bahinga bakurikiranira hafi vya politike. Ngabandi mu ntango bapfuma batanga gahengwe na gatoye, abantu bagahema imbere yuko haza ingingo zitoroshe. Igihe Gervais Ndirakobuca yasubirira Rengiyome Bunyoni muri Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2022 harabonetse agahengwe, abarundi baragira ivyizigiro ko impinduka igiye kuboneka. Igitoro carabonetse, amazi makeye, ifumbire yaratanzwe, imbibe z'u Burundi n'u Rwanda zaruguruwe, maze abarundi basubira kwiyunguruza mu karere vyoroshe. Abanyarwanda nabo barasubiriye kwidagadura mu Burundi, amahoteli arunguka, ibarabara Bunyoni yari yarugaye mu Gasekebuye ryaruguruwe, iperereza ryamaze amezi ryarahagaritse kunyuruza abantu, ndetse na Koloneli Umuseremi cyo yarabogojwe mu iperereza n'ibindi vyinshi tutodondagura. Abarundi barumva ko biteze ko leta ya Ndirakobuca hari ico izomara, ariko rero yabaye amavamuhira, ibintu vyavuye biyangara rwose kugeza aho ifaranga ry'u Burundi ritagaciro birenga ibice 200%. Leta ya Nestor Ntahontuye yo vyanse guhera ku munsi wa mbere, ngigihe igize irarahira, ikizime kiriganza mu gihugu, ibikorwa vyinshi biraparangana kubera icikagurika ry'amatara, imirongo y'abategereye bisi rongerekana, imiduga yunguruza abantu irakena, mu bitaro ibikorwa vyihuta birahagarara, muri za muruge ngo nyaruka mukure y'abantu banyu batarononekara. Ngese ngo boba ari abamuteze umutego ngo biyangare kuva mu ntango, ese twitege ko n'ivyahuha bigiye guhuhuka. Ese abarundi boca baba bande gayemwe, nibibazo vyibazwa n'abahinga bakurikiranira hafi vya politike. Mu Kirundi bavuga ngo ubujagusha buratagata, ngo niwananega ukwezi kwa mbere ikingo cawe cyose kizoba gipfuye, uti mushikiranganje wa mbere va mu gacerere. Hari ingingo zihuta ashobora gufata ngo abarundi bakamenya ko haje leta nshasha. Bimwe mu byo abahinga barabiye hamwe ingingo 10 zishobora gushirwa mu ngiro kugira ngo abarundi batangure kwizera leta nshasha yashizweho ya Nestor Ntahontuye yasubiriye leta ya Gervais Ndirakobuca. Ngo ubunyene ngarashobora kurekura abanyororo bose bahejeje umunyororo wabo, be n'abanyororo bose bejejwe mu masentare, abo bose nta numwe atahura impamvu bapfunzwe. Ngo ubunyene kandi ashobora kurekura abantu bose bapfungiwe ideni, gushobora gufata ingingo nziza zerekeye abahejeje umunyororo bakabura ingene bariha ihadabu. Ngo kandi ikigira gatatu ashobora gushinga ibiciro amazi apangwa ko mu bisagara vyose no mu makaritsiye yose, maze agahagarika iduga ry'umurengera ry'amazu yo gupanga, ariko agaca atanguza vyihuse umugambi wo kubaka uburaro mu bisagara, ico bita logement social. Ashobora kandi gufata ingingo zijanye n'ingene abagwayi bafatwa kwa muganga, guke baganga bafata nabo umugwayi bakamenya ko babihanirwa, ariko kandi iyo ngingo igaherekezwa no korohereza abaganga ingene babayeho, akiga ikibazo c'abaganga bakora amasaha y'umurengera, aho usanga umuganga ashobora gukora umurango nijoro. Ashobora kandi gufata ingingo zihuse ku kibazo c'abarishe ifumbire ntibayihabwe. Iki ni kibazo ciganziye abarimyi benshi mu gihugu c'u Burundi, kuko benshi barahejeje kuriha ifumbire yabo, gusa hakaba ari n'abahejeje imyaka 3 batari bayironswa. Ico naco rero kikaba ari kibazo benshi bavuga yuko leta nshasha Nestor Ntahontuye yo kwiga ko kugira ngo abo bishuye ifumbire bayihabwe batangure ibikorwa vyabo vy'uburimyi. Arashobora kandi ngo kugendera ubusho mu iperereza, akibonera abantu bamaze umwaka urenga bapfungiweyo atategeko na rimwe rikurikijwe ngaho, hitwajwe igikenye gusa, agaca ashinga ibiperereza ripfunga abantu n'ingene ribapfunga. Mbere kandi ngo yogendera n'andi mabohero nayo yoyagendera, akaraba hamwe nawe vyoshika gapfungwa uko azoba bayeho. Arashobora gutangaza igihugu cyose akagendera mugenzi we Rengiyome Bunyoni mwibohero Igitega, akabwira abarundi ko munyororo ataba ari gicibwa, abo akaguma ari umuntu narirya atanumwe azi iyo azoherereza.
hamwe kandi yoca ngafata ingingo zijanye n'abarundi bari mu buhungiro ngo leta yiwe igafata intambwe kuganira n'abahunze igatangaza icese ko kizira kwita umurundi umwasi w'igihugu ngo yoba agiye mu gitigiri c'intwari zizibukwa. Ngibaze kandi aho yoca afata ingingo zigarukana umwidegemvyo w'imigambwe w'ibinyamakuru ndetse n'amashiramwe yigenga. Ngibaze leta yiwe aho yoca ivugana n'igihugu cy'u Rwanda injyane zigahera ukwizerana kukagaruka abarundi bakidegemvya abarundi bagashora mu Rwanda abanyarwanda bakaza kwidagadura no gusuma mu Burundi. Ngizi ngingo ni ingingo zohereza Nestor Ntahontuye iteka ridasanzwe n'igihagararo mu gihugu no mu karere ngo ubutunzi bw'u Burundi ntibwoteba kwisununura nk'uko benshi bariko barabivuga. Turabiye hamwe ivy'aba bahinga mu vya politike babandanya gushikiriza bakavuga yuko umushikiranganje wa mbere Nestor Ntahontuye agishika muri iki kibanza ibintu vyatanguye guparangana cyane kurusha yabisanze bimeze. Bakavuga ko rero hamwe yo kuyumvira agatangura gutegeka ko hashirwa abahinga batandukanye mu bisata bitandukanye aho gukurikiza ivy'imigambwe ndetse n'ivyo umwe aba yarakoreye umutegetsi nawe mu kumwitura akamuronsa ikibanza ngo bagize neza ko iki gihugu coba kigiye kwaronkera iterambere ridasanzwe. Nimwe kandi hari umwe mu bakozi yahora atwara yipfuza gushimira umushikiranganje Venuste Muyabaga. Ni ibintu bishika gake ko abantu bashima umutware abogojwe ubundi bavyina umushasha. Uyu mukozi wo mu bushikiranganje bw'akazi ba leta muranunge wo mu bushikiranganje bw'abakozi ba leta n'akazi yavuze ko yipfuza gutanga ubutumwa bwo gushimira umushikiranganje Venuste Muyabaga yahora abatwara. Venuste Muyabaga numwe mu bashikiranganje 11 ba leta ya Gervais Ndirakobuca baherutse kubogozwa kuva haje leta ya Nestor Ntahontuye. Muyabaga yasubiriwe na Gabriel Nizigama batazira Tibiya. Yagize ati maze iminsi nkurikirana ibishikirizwa ku bashikiranganje bahora muri leta ya Gervais Ndirakobuca nagira ngire ico mvuze kuri umwe muri bo. Umushikiranganje Venuste Muyabaga yahora turongoye mu bushikiranganje bw'abakozi ba leta n'akazi. Jewe nkora mu bwo bushikiranganje maze y'imyaka myinshi cyane. Hari abashikiranganje baburongoye ndahari. Domine Banyankimbona, Tade Ndikumana, Deo Rusengwa Mihigo. Muri bo nta numwe yigeze atubera indongozi nziza nka Venuste Muyabaga. Venuste Muyabaga agishika yaciye yitwararika ivyo gutunganya neza akazi no korohereza abakozi bo mu bushikiranganje arongoye. Mu gitondo yaraca mu mabiro atandukanye araba abakozi bazinduka ku kazi. Agusanzeho wazinutse abandi bataraza yaca guhagashimwe agapromotion canke akamisiyo n'utundi. Kugira abandi bagira iyo nyota yo kuzinduka ntivyarangiriye ngaho. Yavuye kandi abona ko benshi bipfuza kuzinduka ku kazi ariko bakagira ingorane zo kwiyunguruza acavugana na van transport ija iradutondana ku kazi kongera ikadutahana. Muri uwo mugambi twebwe twari ha 40% ministeri nayo no gusigura ubushikiranganje ibiro vy'ubushikiranganje navyo bikaturihira ibice 60%. Mwumve namwe ukuntu twari duteshejwe. Hari abakozi basigara barakora ibikorwa bijanye n'imishahara bakabiheza batevye ntibikunde ko bataha n'amabisi ya van transport. Muyabaga yari yategetse ko hacasigara kamyonete double cabine bafasha mu vyo kwiyunguruza. Yari umuntu afitiye urukundo rwinshi abakozi ku buryo n'imodoka yiwe VIP ataguca ko ngo akurengane atakunguruje azi ko uri umukozi mu bushikiranganje ajejwe. Yari yiyumvire kandi umugambi wo kudufasha kugira agakoperative kitwa Berikivi ku buryo tuja turaziganya amahera make acara dusabira parcelle leta gutyo dusaba ingurane banki botwubakiramwo amazu y'uburaro bw'abakozi bose bo mu bushikiranganje bw'abakozi ba leta n'akazi. Uti ni umugambi wari ugeze kure kandi twabona ko ari umugambi uteguwe neza uzonotegirira akamaro muri kazoza na rirya duhembwa inica nikize. Twifuza ko yohamara kabiri akawushira mu ngira ariko amasengesho yacu ntiyumviwe ariko twizere ko wamusubiriye azobandanya. Ivyo twakundira Muyabaga ni vyinshi sinobiheza ariko muwumve ko tubuze umurideri yari umuntu aciye bugufi cyane. Nta nyambo ibura gahunzi si vyose yashoboye. Jewe nshimye kuvuga ivyo ndamushimira kiho. Hari n'abamugwanya cyane ndani mu bushikiranganje sinshimye ko bavuga si ngombwa bikaratuma imwe muri iyo migambi iteba gukorwa canke bamwo utunenge ariko vyose yaravyihanganira ntiyacika intege. Umutubwira uti bamwe mu bo wahora urongoye baragushimira cyane uko wababereye indongozi nziza.
uti ibisinda bivuze ngo ndamusege canke ndamwamamaze kuko ikizi ico gihe ciza cyo kumusega no kumwamamaza jewe no kumenya ntanzi murakoze mu ntangire ubu butumwa bikaba rero ari ibintu biryoshe cyane kurangiza amabanga ukumva amajambo nkaya meza cyane benshi bagukeza aguherekeje bamwe bati abandi bategetse nabo borabiraho ko akarorero bakaraba ivyo uyu mushikiranganje Venuste Muyabaga ingene yarabanye na bamwe mu bakozi mu bari abakozi biwe mu bushikiranganje yarajejwe nabo bakagira gutyo. Hakaba kandi nkuko turiko turagaruka ku biriko biraranga leta ya Nestor Ntawunuye umushikiranganje wa mbere yasubiriye leta ya Gervais Ndirakobuca mu minsi iheze. Karenimba Rushimana umushikiranganje mushasha ajejwe ibidukikije nawe yahejeje gutangaza ingingo yiwe ya mbere nk'umushikiranganje. Karenimba Rushimana nk'umushikiranganje mushasha ajejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi ku munsi wa gatatu wezari kugenekerezo ya gatandatu uku kwezi k'umunani umwaka w'2025 aho yabisikanye na Prosperi Dodiko. Karenimba Rushimana yagiriye ko atanga itegeko ryiwe rya mbere abakozi b'ubushikiranganje arongoye bose bategerezwa gukorera Igitega kuva kuri uyu munsi wa mbere igenekerezo ya 11 ukwezi k'umunani umwaka w'2025. Ubushikiranganje bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi bwari bufise ibisata bikorera ibujumbura n'ibindi bikorera Igitega niko no mu bundi bushikiranganje ubutari buke vyifashe ariko Karenimba Rushimana siko abibona kuva ibisata vyose vy'ubushikiranganje ajejwe cyo kimwe n'abakozi bavyo abikeneye Igitega. Karenimba Rushimana akavuga ko ari mu ntumbero yo kubaha intumbero ya President Ndayishimiye yo kwegereza ubutegetsi abanyagihugu. Uyu Karenimba Rushimana yatanze iminsi ine gusa kugira ibisata vyose n'abakozi be vyimukiye Igitega, igitoro, ubuzima butorosha abakozi barimwo n'ibindi. Ngico si ikibazo ca Karenimba Rushimana. Nta n'inama yabanje gukoresha ngo yumve aho bigoreye. Uyu ngo ntiyatanguye abaza impamvu de Rurema Sanctus Niragira na Prosper Dodiko batabikoze guki imbere yiwe. Yarategetse ngitegeko n'itegeko. Tubutse ko Karenimba Rushimana yahora ari umwe mu banyamabanga nshingwa bisata ba CNDD-FDD secrétaire national. Imbere yarabaye buramatari wa Karusi kuva mu mwaka w'2015 gushika mu mwaka w'2022. Uyu kandi akabazwi nk'umwe mu bakenyezi akara cyane kandi akaba atihanganira abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD nkuko amakuru adushika abivuga. Muyandi makuru rero ibujumbura ngaro hari umubabaro w'abavyeyi ukurikira ibitigiri vy'abana bicwa hamwe n'inzoya zitabwa. Indwi za nyuma z'ukwezi kwa Mukakaro guheze ngo zararanzwe n'urukurikirane rw'amabina mu makaritsiye menshi yo kumugwa mukuru w'ubutunzi. Inzoya zaratawe canke zicwa n'abavyeyi bazo ubwazo. Ibikorwa vyerekana kwihebura kwa bamwe mu bakenyezi ariko bituma benshi bibaza vyinshi ku ruhara rwabo mu miryango. Mugisyo muri zone Kanyosha mu buraruko mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura umwigeme yakora mu nzu yaravyaye mwibanga acaranirwa umwana wiwe. Kubwo babibonye niho yaragitangura akazi kandi nta numwe yikeka ko yibugenze. Nyuma yo kwibaruka yaciye ashira mu mufuko urwo ruyoya acaruta inyuma y'inzu. Ikiziga catowe mu rupangu rundi bituma abanyagihugu batabaza igipolisi vyihuta. Muri Heha zone Kamenge mu buraruko bwa Bujumbura hari ikindi cababaje abanyagihugu. Umukenyezi nawe yarishe umwana wiwe yari yonsa ikiziga acagita mu kazu ka sugumwe. Umubanyi wiwe niwe watoye ico kiziga. Igipolisi caratebutse kwashika gice kirapfunga uwo yikekwa ko icaha. Ku bitaro Prince Jean Charles hari umukenyezi yataye uruyoya rumaze ukwezi kumwe mu gisata abana bagwariramwo. Uwo mukenyezi ntiyigeze amenyekana. Abaganga baratuye urwo ruyoya bararufasha imbere yuko ruronka umuryango ururera ku igenekerezo ya gatanu hari ku munsi wa gatanu igenekerezo ya 25 Mukakaro. Ikindi cababaje benshi cabereye mu Rubirizi ku mpera za Bujumbura. Umukenyezi yarinjiye mu nzu itari yiwe ataho uruyoya mu kurusigarana umwana w'imyaka 6 aca aranyika. Uwo mwana atatawe ibiriko biraba kuko akiri muto cyane yagumanye n'urwo ruyoya gushika indongozi zihashitse. Haraze kandi hafu kwezi uruyoya rwari rwatowe ruriko rurabora mu nzu y'idandarizo hagati mu gisagara. Hari haheze kandi iminsi myinshi abakozi bo muri ico gice bumvise umunuko mwinshi akaba aribo batumye ico kiziga gitorwa.
Kubwa benshi mu bakurikiranira hafi ivyo biriko biraba ngo ubwo bukozi bw'ikibi bwerekana ingorane zikomeye ziri mu kibano n'ingu no gutumutwe kw'abanyagihugu. Ubukene, ukubura inyigisho zifatiye kwirondoka, inda zitifujwe n'imiryango idashigikira bibarutse cane bene gutera izo nda ngo ni bimwe bivugwa nk'ibituma ayo mabi aba. Abakenyezi benshi baratabwa inyuma yo gusama imbanyi. Ivyo rero ntawo vyibagiza, gwarageze kwibutsa ko umwana ari uwa bose. Niko bivugwa n'umuforoma wo mu bitaro Prince Jean Charles i Bujumbura. Kuri uwo murindi kandi w'ibitigiri vyongera amasoko menshi asaba indongozi zibijejwe kugwiza inyigisho zo guhimiriza kubijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza, ariko kandi hakanashimangirwa ubuhinga bwo gufasha abakenyezi bari mu gahinda. Ngayo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufite subscribe canke sabone niba utari wafyinda ko kugira ngo tujucikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari bose kugira ngo nabo baje barashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imibazo y'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure yo biba biriko biravugwa mu gisata ca politiki, umutekano, agateka kaze na muntu ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. No Muhuza TV Imana bahezagire mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.